hari ibintu dufata kugira turabimwe Leta nayo ikira gifata mu Rwanda kuko hategeza kuba ishaka ibyo shaka rero nyene tushaka gutera kamo Leta ko tuwe muri paraseme tubona ko rigoyagoya harakwiye kuba uko bukene mugwanywa sisimuze mu majambo hari ibikorwa bitegeza kwa biriko birakorwa ibyo ndiko ndagaruka ko nyine ntushobora kugwanya ubukene igihugu mu Burundi kidafise service za planification ziboneka ntibishoboka umuntu aba umunsi kumuzataze atanda kimiki muri planification ndako yasubinyo haba muri ministère des finances planification barayimenya haba mu shiranganje ubunyi bwa gitwara hagati mu gihugu ngo bimwe vya service ya planification decentralisation bikigaragara neza mu bikore ibikorwa bigaragara ibi wewe wumva nk'umushikirana atubwira ngo regidezo ngo amazi ngo ntibagumye ngo planification ngene gisagara kizokuma gikura ubu rero uruzuye rero mwese bigenda gute amatara n'amazi no nibikunda icakabiri gouvernance budgetaire ntabwo nshobora kuvamwo mu gihe amafaranga ya Leta akoresha uko bimeze ngene bijya budget itegurwa mu gihe budget ariko irakorera tarategurwa mu muco mu gihe gukontrolegera amafaranga ya Leta ikoresha bitari kubira ku mugaragaro ntabwo Leta uzovamwo ko amafaranga azosesaguzwa azonyuruzwa azokura ibidakenewe ubwo ruva mu bukene rusesagura tuje mu miryango ubugira gatatu igiturire ibi byo kunyuruza amatungo y'igihugu byamaze kwirara mu service yose ya Leta no hejuru niki ubone ngo niyo mwuga ucujaho igihe abantu bashize mu nzego abazo hejuru kandi ukabona neza yuko Leta ata mechanisme yo kugwanya igiturire neza yanditse evaluable ihari ubwo bwe tuvuga ngo tubera ko lidafise strategie ng'irondera amafaranga y'agaciro wewe ugwanya ubukene ufise reserve de charge do desomene none plan ifise kugira tuzo amafaranga y'agaciro ni